Orcella Muhoza yari adafubwa kubera imiriyoni 45 z'amarundi ivuriye polyclinique Tereziya yishuza umuryango wiwe. Uwo mwigeme yitavye Imana itariki 12/0 uyu mwaka turimwo, akaba yari yinjiye ibitaro itariki 4 Rusama mu mwaka uheza wa 2025. Yagonzwe n'imodoka, mweneyo aragira declaration muri SOCABU, hama iryo shirahamwe riratangura kumuvuza nkuko Yaga yabibwiwe na Onezime ntihemuka avukana n'umuhisi. Yarabandanije agira ati umuryango wari witeguye gushingura uwabo ku itariki 20/0 uyu mwaka. Ikinogo carimbwe mu itongo ry'abapfuye ku mpanda n'imisa yari itegekanijwe isaha z'agatondo. Dushitse ku bitaro Tereziya biri mu gisagara ca Bujumbura aho umuhisi yavuriwe, ntitwaronkejwe ikiziga. Imvo baduhaye nuko hari ideni ry'imiliyoni 45 z'amarundi ibitaro bitwishuza. Amafaranga ya mbere agera ku miliyoni 18 z'amarundi SOCABU yarayarishe, hari hasigaye imiliyoni 45. Umunsi ibitaro vyishuza iryo deni, SOCABU yishuye iti dutegekanya gufata mu ntoke iyo dosiye, ariko habanje kuba uwundi muhinga contre expertise yemeza ibitandukanye n'ivyo tuzi. Nubwo harishwe igice ca mbere c'amafagitire giherekejwe no kwemera ko umugwayi ashobora kwimurirwa ku bindi bitaro, bigaragara ko tutemeranije ko turiha ubuvuzi bwakurikiye kandi intambuko zisabwa mu kuvura umugwayi ntizubahirijwe. Ibitaro navyo vyishura biti twihweje ibiri mu rwandiko mwatwishuye, twasanze musi n'abariko barakwepa ico twari tubitezeko, kuko hambavu yo kwemera kuriha fagitire mudushizeko amakosa ko intambuko zo kuvura umugwayi zitubahirijwe. Ubu rero dufata ko umuryango ariwo wegwa n'igikorwa co kuriha amahera yose, kandi nawe uzoza muri SOCABU gukurikirana iyo dosiye. Inyuma y'ibiyago vyo gutorera umuti ico kibazo vyamaze hafi umunsi wose hagati y'abajeje ibitaro hamwe n'uwo muryango, vyaheze atanyishu ibonetse umuryango utaha udahamvye iwabo. Mwene ibitaro yarahaye umuryango ikiringo c'ukwezi kugira barihaye amafaranga, nabo baravyemeye mbere baranandika, ariko abasavye ko bashirako ijambo rivuga ko niyo batavyubahiriza hazoba kwishuzwa ku nguvu. Umuryango waravyanse baca barataha. Mwitangazo ishirahamwe ry'ubwishingizi SOCABU ryasohoye kuri wa 21/0 rivuga ko itariki 19/0 ariho SOCABU yamenyeshwa ko Muhoza Orcella yacikanye, barungikana n'amafagitire 90 yo kuriha ayo mafaranga arenga imiliyoni 44 z'amarundi, kandi bwaco umwigeme afubwa. SOCABU ivuga ko bukeye bwaho yaciye yandikira ibitaro polyclinique Tereziya basaba ko boshikiriza ikiziga umuryango kugira gipfubanwe iteka, hama bakiyemeza kuzoriha amafaranga y'ibitaro babanje gusuzuma neza y'amafagitire. Yaga yegereye umuranzi w'amashirahamwe y'ubwishingizi courtier d'assurance yasiguye ko umuntu agonzwe n'imodoka iriha ubwishingizi avuzwa n'iryo shirahamwe ry'ubwishingizi. Mu gihe uwagonzwe yungururijwe mu bindi bitaro ishirahamwe ry'ubwishingizi ritabimenyeshejwe, ishirahamwe ry'ubwishingizi rica ririha ibice 70%, mu gihe iryo shirahamwe ry'ubwishingizi ryabimenyeshejwe naho rirayariha naho yo kwivuriza hanze. Iyo uwagonzwe bishitse agafa, ishirahamwe ry'ubwishingizi riyariha amafaranga yivujeko ndetse n'amafaranga yo kumufubana iteka, rikongera rikariha inshumbusho indemnité iba nyinshi canke nke bivanye nuko uwapfuye yarafise akazi canke yari yubatse.